mutoneye ahatotahaye mukaba mwatewe iteka duterwa ibito n'ibitongati mu gutegera ijambo ry'Imana dushikiriza uno munsi n'ingabiro y'umutima idutambutsa ku rugendo turimo rw'ubweranda. Hari amazina atatu bita abantu mu Kirundi yodufasha kwizirikana. Abo bita Habimana, bandi bakitwa Hakezimana, bandi bakitwa Nizigiyimana. Amazina atatu byakumbura ntuyibagire n'ingoga. Uno munsi nawanye na Habimana mwene Nizigiyimana, umwuzukuru wa Irakiza. Kwizigira Imana biba kuzitira baraba yakubwiye kandi utegera mu mutima ari kuba wagize Imana. Habimana ijambo dufata isomo ca mbere ni inkuru tumaze tuzirikana kandi hambaye ijambo ry'Imana cyabe kuri Ibrahimu, cyabe kuri Isahaki, tugeze kuri Yakobo. Buri kintu byagenze ko yavuye yiba mukuru we uburenganzira bwo kuba mukuru akaba samuragwa tugwade neza Ezawu. None Ezawu yagize icyo birerire Yakobo yibwira ati aha banyica uri ariko arahunga ahungo mukuru we nageze ahantu amwiriyeko kumene bwashikiriza kakiri hafi yo gusaba indaro akiyirane aho nyene mu gahinga ariko ko bihambaye ko zariho yashobora gutinya aryamyaho atare agira indoto bita vision arabona Imana kandi byaje ko abona Imana uraciye agira ikimenyetso kibesiguro kandi uzirikana acafate ubu yari yiseguye araheza aciye arisiga amavuta agitofatiwe karisiga amavuta uhamuriki birangwa ategera ati hano hantu hari Imana yabitegereye atega ico kimenyetso so hantu hari Imana kusiga amavuta jobuye aho yahavuye yaheza bagenda n'amashikanwa biranga altari buryo batangwe n'isengero shasha abantu bariko baheza gisengero altari barayisiga amavuta usanzwe altari usanzwe basana amabwisha bafite n'ibintu bwabo habaho n'ikibanza bashiramwo isigi y'aberanda olike aho kusiga amavuta zerekana ko altari kiba gihambaye hari Imana by'ukuri. Yaciye abona iyo ngazi abarakaduka bururuka ukamenya urisi birafatanye apartari twakira umukama Yesu Kristo yabyo gusangira ariwe anywanisha isi n'ijuru Mana y'ukuri akaba ari umuntu w'ukuri wese twakira niwe adufasha ko tugenda iyo tujyanye twabashe tugera turi kuma turi hose Yesu mwakira iyo byo gusangira none mu gihe yacu mu mutima yacu ko ari Imana nzima none cyakoriki natandakagira gasiyeste muri twe bakijyamira eka arakora ariko kwibutsa nagize Imana kuba uri kumwe n'Imana cyo gihambaye uyakoba cyo gatano hano ariko kwanza kiri mu Imana Habimana cyo n'umusi kubifuriza icese ko kwibutsa byukuri mu mutima wanje Habimana mu nzu yanje Habimana mu biro ngoreramo Habimana uti mu mundu wagenderamo Habimana iyi nzanjamo Habimana mu muri bari aho ndikundakora aho uri hose niyo tukagira Imana kuba mwari kumwe ikintu gihambaye rwose yugira uti Imana turi kumwe kuko ni Yesu yagutabara iyo bigeze muri nankana ariko uri wenyene biragorana. Hari umurabin hari abajyabemera hari cyane mu dini y'Abayahudi bayo umuntu avuga Yesu nemera Imana bajewe Imana ntacyo bimbwira ntabwo ndamutangarira je ko nemera Imana iyo ngize ibingoye ngari mukama mfasha tabara utayemera cyo wimenya yakubwira nagize Imana twakumwe n'Imana kintu gihambaye rwose buryo ubuzima turimo ari kwisi yabatari Imana tutagena n'Imana gocitse umuriro udahera n'amashetani amashetani yo tumaze ariko uri kumwe n'Imana amarahunga niyo adahunze akava naguteremutsa Yesu uri kumwe arahugwanira niyo bishitse ugatsindwa ukagwa ugacumura Yesu arakuvura ati ngo dutambuke ndagushikari wanje mwijuru akakuba atugira beranda
niko rero kuba kumwe n'Imana mugendera kuri no rugendo gushika niwayo mwijuru muko beranda suko tutagira amagara make n'uyakombe tuzirikana mu isi imbere yabiragwana n'Imana ese muvonyitako suko tutagira amagara make ariko no kwegera Imana ikaba ibigirira mwiranda haba kutubwira ati je n'ugucijuru ngori ibintu kabitondeka niko ndacijuru mbege ijuru ori cishiki ijuru oya n'Imana itugarumwa ikatugabira twabanje kwicyo dukoze natwe uye turafite ko mugumana ni Imana ikiza akiza Imana twumvise ko yakijije umwigeme yapfuye naho bamuje kumutwenga waciye amukiza uyu mukenyezi naho umukora ko vyonyene ntucakira uko birakomeye cyane twese tumukora ko gusa turabakira katuzamwo yewe twavyemera byukuri cyangwa ati wa mukenyezi we mwana ntuzuko birakomeye nibigira amahoro tusabura ko kwemera uti ndemera ko Imana yo ingiza yo bya muravyemera ko Imana turayakira nivyo turabizi kwemera ko yakudukiza byukuri Imana yakijije umukenyezi ayikoze ko gusa Imana yazuye umwana yapfuye yonanirwa nawe we nizo ngorane mvuze ngorane ufise atuba tubuze ibitoro tuza amafaranga ukene kabaindanse tuzo dufasha yibwire ariko ari Imana yabishobora kandi irafise urukundo Imana yacu si maboko iratanga nikuvuga uti mu buzima bwaje ko Imana nziza tukanywana byukuri nkayisaba ko Imana irakiza hacana kuyizigira boneze ndizigiye Imana none hagaze ikibazo gikomeye kuba kumwe n'Imana hari Imana ni vyiza ku Imana ikiza irakiza nawe kuyizigira udakekereza burya ureba kwizo ndabishobora ngende kwatu wagira akize teko mukubona vyemeye hari abantu ati bandi bukwemera guke ukwemera utuma uyizigira udakekereza ndiko kwizigira ikintu gihambaye ndibuka jewe kiri butoyi ahantu twaba hatubise akazu kasugume kari kure y'inzu haguma akenera uti nifuza kugenda akazu kasugume mu ijoro mu gicugu hatabona nta matara yahari tubwira papa ati papa numberekeze njayo akazu kasugume yabwira ati genda mwana nakunda kubona ukuguru ukagenda ahantu mu mwiki ukagenda hariya kandi hari atari hafi ukagenda ukagenda wifuza kugira nyine hari ukagaruka nawe cyavuye mu gitanda nagatoyi genda ndakubona kujya mu mutwe wizigiye Imana irambona dawe mu ijuru genda ndakubona kora ivyo uriko akora ndakubona gerageza ndakubona bituma ugira uwo mwizero ko Imana ishobora byose nuko utavyemera bikwisha tugekereza kandi n'umwana utuvukana yakunda kurira mwijoro azabiriza amaririza gatuma tubega kuzura ndabya biraryoshe katempa kurira gusa kandi byoshe mugabo mwijoro naho akarira atarakoma mama asinziriye akarakubita batu ataramuvyura amatibega n'amaki kuturangura mgatiro nyamara ngatondarira hama wewe nawe ukamwa bisinziriye yeza numacambwa ati kabujya nakumva dire ko nyumva n'amahoro kandi nisinziriye agaca isinzira nawe yakwizigira ko Imana ikubona Imana ukora nawe nizigiye Imana none utayizigiyeho ko twirukanga bamwe twasinya makubiti burya woshaka guhindura ibintu byose ukabishobora Imana niyo mushobora byose turashobora byinshi bitari bike ariko niyo mushobora byose kuyizigira udakekereza teza umwana Yesu niwe avuga ati ukwizigira Imana kuruta uko umwana yizigira umuvyeyi wiwe nuko bw'utu nanjye no munsi ngerageze utendero ntambwe Imana twamanye yakurije kwamana Imana guhana Imana nagize Imana hano ringi nagize Imana nabuze akanoti n'akaroza kandi gashoboka ndanadenda abari bwankubiye ibintu byatunganye nabuze akazi nabuze visa nabuze ibindi bimpagaritse umutima yatunganye kandi Imana no kubishobora kwikiza nabi gukiza byakere gukira ni benshi usanga bari mu mabohero abandi kumwe bari mu bitaro abandi no ku mutima bari ku mutima nawe uzahwayereka yategeka tubagenda kariyo urabye neza nkuzo nawe ahantu Imana yo gukiza Imana ni dufite natwe twebwe Imana irakiza yankijije kandi irabishobora atari mukama ndakwizigiye atekereza
yasanamu tona ndisanamu yahada kano gasengero Yesu yaboneka Faustina amubwiye salamu kuwe bashobora bari kumunsi bati Yesu ndakwizigiye igitangaza umwizigiye urakekereza idakora igahambaye jera binkore nabibona ndani ngwaye ndisigo ngira yaze ko abaganga bashaka kumvura kandi bitangara amutara yacitse mukama mayo matara ndakunda kwivuza nonke ngiye bandonge yotiki birakunda jite niyonja bati ega nibikunda utari amafaranga kandi 50 by'ama-euro kabisengo amafaranga mukama je ntayo office ariko rafisa harimo ndegura amahera je ndizigiye ko amafaranga oyampa Tubuja nukene obisho nokumarira yemwe amafaranga 50 y'amayero acaza umuntu aje aho nabakwabikira ayabashikiza amafaranga nayo kuvuza umupatire ngahagwaye umuntu uri yaranze ico bitire bari basate ntaco yarazi bituma rero yari Imana n'ukuri irumva irakora kandi Irakiza yagira ivyiza ko rero yabingiriye nande bivuze ko yibagirira mu buzima mukabibona mukavuga ngo twabona Imana nihiri turi kumwe haba Imana yankijije ngumara yizigiye gushika no buzima budahera kandi tuzohwanirayo murakagira Imana.